Ico nohanura abantu faut kugira objectif dans la vie, ukamenya ati ndafise objectif yinye, nkeneye uko ibintu vyanje ndabibona ngaha. Nimba wiga urumva ukavuga ati jewe ibintu niga nkeneye uko bizomfasha muri kazoza, bikamfasha ibintu ibi n'ibi, yego pas seulement yuko ngo uzogenda ngo gusaba akazi ukoresheje ivyo wize, wapi, urashobora kuvyiga ukavuga ati moi ndakeneye yuko dans l'avenir ibintu nize bizomfasha jewe nyene, urumva nzokwapika ibintu nize kugira niteze imbere. Munkundire ntangure ndabaramutsa mwe mugize umuryango wa Trésor Talks, n'abantu bamaze igihe badukurikirana, reka nabo nyene ndabashimira. Nkuko bisanzwe jewe ni Trésor, twama twabazaniye abatumire badasanzwe dusangira batubwira mu experience atandukanye. N'uno munsi twagarutse n'umutumire adasanzwe, muraza kudubabarira gato, hariho umuyaga, turi muri hiver, hariho ibintu vy'imiyaga, aza kutubabarira kuri ako kanya. Ndamuhe ikaze n'akanya kugira ngo abidondore, akanya ni gwawe. Murakoze cane, jewe amazina yanje ni Ange Sheila Ininahazwe, nkaba niga muri Algerie mu gisata kijanye n'amahinguriro. Murahawe ikaze muri iki kiganiro, ndizera ko mutaza kurambirwa. Murakoze. Mwakoze kwemera ubutumire, kwemera kuza tugasangira ikiyago. Tumaze imisi myinshi cane duhimbaje umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, abarondo muri rusangi bose, kandi tukaba turi mu kwezi kwabo. Reka ntangure ndakubarira felicitation, umunsi mukuru mwiza. Murakoze cane. Reka ntangure nibariza akabazo kanje personnellement, mugabo hari igihe wosanga tugahuriyeko n'abandi bantu kerekeranye na discipline, kuba ponctuel ku mwanya, aho usanga hariho, sinovuga ngo ni African time, mugabo kubijanye n'abakobwa ho biri exagere, ukuntu usanga umuntu muvuganye isaha usanga aje haheze nk'iminota nka 50 canke isaha irenga, mugabo usanga bamwe nabo baravyubahiriza. Bigenda gute kugira ngo mushobore kuvyubahiriza, ko mbona nawe uri muri abo bantu bubahiriza isaha? Jewe ico novuga, jewe personnellement, iyo twavuganye n'umuntu akambwira ati aya masaha naya, urumva basi akampa umwanya, jewe vraiment ndagerageza kubahiriza uwo mwanya umuntu aba yambwiye. Ndagerageza nimba ari kwitegura, nkitegura mvuga ati aya masaha naya ntegerezwa kuba ndaho hantu twavuganye n'uyo muntu. Jewe vraiment ndagerageza kubahiriza umwanya. Kandi bon, nibaza yuko kugira umukobwa abe ponctuel, il faut yuko umumenyesha ukamubwira ati aya masaha naya, basi nkeneye yuko duhura aya masaha naya. Je pense yuko aragerageza kuba ponctuel iyo wamubwiye umwanya. Mugabo nawe mu gihe uhengere haheze akanya gato, plutôt hasigaye umwanya muto, ukaca umubwira ati nkeneye ko tubonana uyu mwanya n'uyu, biragoye cane. Biragoye cane yuko ushobora kuba ponctuel kandi wambwiye hasigaye umwanya muto, biragoye kubera namwe vy'abakobwa murabizi. Bisaba ka make up. Bisaba umukobwa, urumva n'umuntu akeneye gusohoka, bisaba yuko yitegura, abakeneye yuko aba asa neza, asohoka ase neza. Iyi controle turiya bitandukanye no kuri twebwe. Natwe hari abahungu bari discipline, mugabo aho n'abandi usanga ukimubarira shamwe agapantaro agashati twagiye twigira. Hariho abahungu nyene, hariho n'abateba. Oya ndeka ndakubwire, en general abantu bakunda kugeneraliza bavuga yuko abakobwa aribo bateba, mugabo hariho n'abahungu bameze uko. Hariho n'abahungu bameze uko, ukamubwira mugabo ugasanga urumva arakurindirije 30 minutes, isaha yose, kandi uba wamubwiye amasaha nyene mutegerezwa kubonanira. Kuba hariho abahungu bameze uko, kandi tuzi yuko abahungu vraiment nta vyatari no kugenda muri douche, nimba yisiga amavuta akisiga amavuta, kubera nawe utayisiga. Si abahungu bose bisiga amavuta, hariho abayisiga n'abatayisiga. Urumva no kuba ku mwanya, uri umuhungu uri umukobwa, ni ibintu bikenewe kuba ku mwanya.
kubera n'iterambere ariko ushobora kugenda ugasanga akazi bagahaye uyundi voilà. ugasanga uhomvye amahirwe gutyo nyene Eh, kandi ari ugufatana amahirwe ukiyaronka hari igihe haba habaye ayazoza rimwe voilà. atazosubira kuboneka Ugasanga nk'umuntu yakubwiye yuko ugenda nko gukora interview par exemple ugiye nko gusaba akazi bakakubwira ati hariyo interview ushobora ugenda gukora amasaha aya n'aya, ndabizi yuko ari akazi ntushobora gucererwa, urumva uragerageza kubera uba uvuga ati oya ati ntegerezwa kugenda hakiri kare. Mugabo iyo ari uwundi muntu yakubwira ati yaguhaye rendez-vous akakubwira ati tugiye ahantu aha ntugerageze kunyarutsa, ivyo n'ibiki? Bivuga ko mwiga kuba ponctuel mugakoresha umwanya. ubu turi mu gihe tugiye ku bakobwa bariko baragira iterambere ridasanzwe gusumba mu bindi binjana bigiye biheze, ubu bariko baratera imbere turiko turabona abakobwa bubaka amazu manini, noneho ivyamamare ni vyinshi mu buzi butandukanye. Uribaza yuko hari habura iki kugira ngo tubone iterambere bariko baragira gushika kino gihe? Bon, jewe ikintu nibaza cari kibuze ni ukibwira yuko jewe ndashoboye, uri umukobwa ukibwira yuko ati why not ntogerageza gukora kirya anye, basi nyene ubwa Akantu mbere ka sous-estimation. yego urumva abakobwa usanga benshi barisuzestima bakavuga ati oya kirya kintu ni c'abahungu, abahungu nibo bashoboye, why not wowe ubona yuko utobikora kubera iki? Abahungu bagusumbije iki cahatari ubona yuko utoshobora kubikora? Urumva ico nibaza yuko difference ihari, abakobwa bubu nabo muri generation nyene atari z'ubu, difference ihari nuko abakobwa basi bubu baratinyuka bakavuga ati reka ngerageze, même si nyene ubona ati nivyo abahungu canke ibiki, umugabo ukavuga ati why not jewe ntogerageza, ukavuga ati reka ngende kugerageza maybe nanje hari igihe ndashobora. vyokunda. Nawe uriko uratwumviriza gerageza, Reka kwisuzestima, urashoboye gerageza. mukenyezi, urashoboye. Kubera iki uguma ubona yuko ari abahungu bonyene bokora ibintu, wowe nawe urashoboye, gerageza. Nakarugo turi mu kwezi kwanyu kugerageza, mbona n'akayaga kabaye kenshi ukuntu. None ko nzi yuko ingorane zitaheze, ingorane zamaho ndazi n'ubu ziracahari, ni utuhe tugorane abakenyezi canke abarondo muri rusangi bagenda bahura natwo kugira ngo bamwe kumbure ntibashobore gushikira iterambere bihaye nubwo baba babishaka? Utugorane abakenyezi bakunda guhura natwo, nk'ubu par exemple novuga nko muri domaine nk'ubu dufate nko kugenda gusaba akazi, urumva abakenyezi barahura n'ingorane zitandukanye, ugasanga uragiye gusaba akazi uri umukobwa, ugasanga umuntu ugiye gusaba akazi umubosi atanguye kukubwira ibindi bintu bitajanye n'akazi, kandi wewe ico wari ugiye kurondera ari akazi. Rero izo ngorane zirakunda gushika, si muri domaine yo gusaba akazi gusa, n'ahantu henshi usanga nyene uhura n'ibintu bitandukanye, ugiye gusaba akazi canke kw'ishure, hariho n'amashure bameze uko ugasanga umuprofe umugabo waho ariko aragufasirita ibintu vy'amanota kubera soi-disant uri umukobwa hari ivyo mudahurijeko, ivyo abakobwa benshi birakunda kubashikira. umugabo rero ntaguciriyemwo, haba n'abandi bakobwa usanga umengo bariko babigiramwo uruhara, kuba ntitwogaruka kuri ivyo vyonyene, kumbure vyava biba birebire, mugabo hariho n'abakobwa usanga umengo bariko babigiramwo uruhara. Ego biriho birashika nyene, hariho abakobwa usanga sinzi nabo nyene maybe uko hariho ivyo baba bashaka ibirenze ivyari bitegekanijwe yuko baronka, ugasanga uriko uramviya abandi bantu, ugashaka nyene ibisumba ibindi, urumva niho uca usanga nyene utanguye kugira ibintu bitabaho, ibintu basi nyene bitari vyiza. Malgré y'utwo tugorane twose abakobwa bagenda bahura natwo canke udu challenges muri rusange, ni ikihe kintu wokora canke ingeso wogumana kugira ngo ugumane agaciro? Ko na kare usanga umukobwa atagifise agaciro, umengo bigaruka no kuri famiye ndetse no ku gihugu muri rusange.
jewe ikintu novuga kuri ivyo, ikintu umukobwa yokora kugira agumane agaciro, nimba ugiye gusaba akazi ukabona batanguye kukubwira nyene ibintu bitajanye n'akazi, ifo yuko ubidenonsa ukabivuga basi, na cane cane yuko ubu usanga hariho novuga ama organisation menshi usanga akingira agateka k'abakenyezi, urumva ukagenda ukadenonsa ukavuga yuko wewe wagiye gusaba akazi mugabo batanguye kukubwira ibintu bitajanye n'akazi, ukabidenonsa. Si ku kazi gusa, peu importe ahantu aho ariho hose ivyo bintu biriho nyene, basi abantu bakabona yuko uri umukobwa bakaca babona yuko umengo basi genre bogufata nabi kubera uri umukobwa, canke sinzi bakakubwira nyene ibindi bintu bitajanye, ibintu atari vyiza kubera juste babona yuko uri umukobwa, ifo yuko ubidenonsa. Rero ndibaza yuko basi abantu bagiye babona yuko ibintu nyene nk'ivyo abakobwa babidenonsa bizoteba bihere, je sindibaza, niyo point of view yanje. Kandi n'abahungu murakwiye kubona yuko basi ngo nuko basi mukabigabanya ivyo bintu, ngo nuko ari umukobwa ngo ndamugira ngo ibiki n'ibiki, oya, murakwiye kubiheba mukabigabanya, mukabona yuko umukobwa peu importe ari umukobwa canke umuhungu murakwiye kubafata kuri même pied d'égalité, urumva mukareka nyene kugira ibintu bitari vyiza ngo nukubera ari umukobwa. Muga rero naho hakabazo nari mfise muga sinzi yuko nogashira, muga reka ndagashiremwo nyamba mubinyemereye. Bavuga ati umukobwa ntavuga iyo akeneye ibintu, hariho ukuntu aguma yigirisha ngo ntarimwo, urumva ururimi rw'abakobwa ngo ruragoye gutahura. None abagifise iyo ntuzeya, abagifise izo ngeso canke iyo myumvire, bobo nta kantu canke ku bakobwa vyoba ari ivyo? Ego, hariyo abakobwa bameze uko, ni ca kindi twavuga ikintu co kwisuzestima, urumva ukabona yuko kubera ndi umukobwa sinshobora kuvuga. Kubera iki? Vuga, nimba ari ikintu ufise ku mutima kivuge, apana yuko uca uvyigumizamo, kubera no mu Kirundi hariyo umugani bavuga ati umukwe w'isoni arazihambana. Mbona baraguhamba, nimba wewe ufise ikintu ukanka kukivuga, nimba ari iciyumviro ufise ukanka kugishikiriza, ico ciyumviro cawe bazokiguhambana, kivuge. Hari igihe cogira impact, hari igihe cogira ico bihinduye mu bindi bintu mwariko murakora, urumva il faut pas yuko wigumizamo ikintu kandi ubona yuko wari ufise ico kuvuga, hari iciyumviro wari ufise, reka kucigumiza mu kivuge, gishira ahabona. Iyo je niyo mpanuro noha abantu basi bigumizamo ibintu kandi hari ico bari bafise, kandi ariko usanga vyari binakenewe. Ego, usanga ni ibintu vyari bikenewe, ugasanga ni ibintu nyene basi vyari kugira akamaro kanini, mugabo ukaca uvyigumizamo. Reka kwisuzestima, vuga, shira ivyiyumviro vyawe ahabona. Ego. None ni ikihe kintu canke impanuro wotekerera abana bakiri bato bariko barakura, bakeneye kwiteza imbere, bakeneye n'agaciro? Kubera ko hari umuntu usanga ateye imbere mugabo ugasanga agaciro kiwe kari hasi. Jewe ico novuga kuri ivyo, ica mbere ni ukumenya kwiha objectif mu buzima, ukavuga ati jewe mu buzima ndafise ico nshaka gushikako, kuko niwagenda basi gukora ibintu ata objectif ufise, ni hahandi nyene uca usanga ntuzi ivyo ushaka gushikako, uri ngaho nyene tu, nta birenze, nta bintu nyene ufise ushaka gushikako. Ni nkaho par exemple usanga wagiye nko kurondera amahera, ugasanga uriko urakora mugabo ugasanga ayo mahera biyamarira mu bintu bitabaho, basi nyene ibintu bidafise importance, ugasanga nimba ari amahera wari waronse menshi, ugasanga dans quelques jours ayo mahera yaheze, ugasanga baca baja mu mashopu. Ugasanga amahera wagiye kuyagura impuzu gusa, mu misi ngaho amahera yaheze, mugabo ufise objectif ukavuga ati jewe urumva muri uyu mwanya dans quelques années ndakeneye uko nzoba meze ukunye, ndakeneye uko ubuzima bwanje buzoba bumeze uku. Muri iyo ka amahera yawe ntupfa kuyonona, urumva ikintu cose kidafise objectif, ubusanzwe uba uriko basi udafise objectif, uba uriko ugenda nk'umuntu atazi iyo ariko araja, urumva. Rero ico nohanura abantu, il faut kugira objectif dans la vie, ukamenya ati ndafise objectif yinye, nkeneye uko ibintu vyanje ndabibona ngaha. Nimba wiga, urumva
ukavuga ati jewe ibintu niga nkeneye uko bizomfasha muri kazoza bikamfasha ibintu ibi n'ibi, yego. Pasiyonema yuko ngo uzogenda ngo gusaba akazi ukoresheje ivyo wize, wapi, urashobora kuvyiga ukavuga ati moi ndakeneye yuko dans l'avenir ibintu nize bizomfasha jewe nyene, urumva nzokwapika ibintu nize kugira niteze imbere, yego, nivyo nyene. Nakahe kantu naho wobarira sinovuga ngo ni mu bakobwa gusa, hariho n'abahungu mbona basigaye bafise iyo mico, ashobora kugenda gusaba asaba cane cane amahera n'ivyo bintu mbona umengo biragezweho, canke amakado atandukanye, ugasanga bitanguye kubajana no mu ngeso zitandukanye zitari nziza, bitwaje ubwiza bwabo canke Okay, jewe ikintu nobatekerera nuko bon, icambere ubwo bwiza ego uri mwiza c'est vrai, mugabo ubwo bwiza bwawe nta na hamwe buzogushikana. Dore utagiye gukora utakoze ngo urondere ibizokubesha, ubwiza nibwo buzokubesha, wapi, urumva niwakenera yuko ubwo bwiza buzokubeshaho, ego c'est vrai uzogenda gukora ibintu, ukore ibintu bitajanye, ubwo bwiza bwawe buguha amahera, mugabo uzokwasuma les conséquences kubera ivyo bintu vyo bagiyemwo birafise conséquences. Urumva reka kwitwaza ubwiza bwawe, waba uri umuhungu waba uri umukobwa, genda ukore, kura amaboko mu mpuzu ugenda ukore, apana kwitwaza ubwiza bwawe, no, ubwiza ntaho buzogushikana. Urumva uzogenda ukore nyene ibintu bitajanye binatari vyiza, mugabo sache que derrière toutes ces activités uzogenda gukora zitari nziza, les conséquences ziriho kandi uzovyashima, izo conséquences nizashika. nakare bavuga ati uwushaka umubira abirakuya, wewe udashaka kubirakuya uzokwashima ama conséquences. Bakunzi ba Tresor Talks, murabona yuko ikiganiro kiriko kiragana ku musozo, ndabasaba kugira subscribe kugira ngo tuze turabana mu biganiro bitandukanye, like n'ama comment turayakeneye kugira ngo tubandanye dukora ibintu biri ku rugero rwiza, kugira ngo mudusangize ivyiyumviro namwe. Murakoze, naho butaha.